YouTube cambere kugira iguhembe ntishoka iguhemba aho nyene babisaba ubanza ukore uronka abantu bagukurikirana igihumbi ucuronka n'amasaha ibihumbi 4 ico amasaha ava ku maviews nubwo amafaranga aza ababiravye bari ngaha nta mahera bakwinjiriza cyo kimwe n'abari mu Rwanda naho nyine nta mahera yinjiza ni kihe gihugu nko muri Afrika cinjiza amahera ibindi bihugu by'abarabu Afrika y'Epfo na Kenya barinjiza kuko barafise YouTube ifise amasoko kuko watwaye video utamubwiye rero muco gihe ni copyright ikomeye cyane iyo zibaye zitatu ho baguteye na channel si cifutika nk'ubu rero views zongahare ntizinahemba ni ngaho nyene rero nshaka ndakubaza ko ari igihe bavuga ngo views zo mu Burundi ntizihemba cyo kimwe na views z'ahandi ntizihemba gute bwa mbere Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana nuko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Mukaba mubizi je ntanayimwe nigera nicara ngandi jenyene. Bon, gake gashoboka. Namamba afise umuntu tugira tuganire. Uno munsi ni Richman. Narabemene ko nzoza ndabazanira abantu babandi mubona mukavuga muti mbega uyu muntu ninde, bimeze gute, ubuzima bwiwe nubuhe. Ni nguyu rero ni Richman nashaka ndamuhikaze ni ryambere tumwakiriye kuri BI aturamutse aramutse n'abantu bacu nabiwe hanyuma tuganire karibu Hello bakunzi ba BI ndabaramukije nkuko ivuze ni Richman ndaryohewe kuba ndi ngaha uno munsi bibaza ko sawa ibintu samba bimeze neza cyane aho ni sawa mumeze neza turashimye muraberewe murakoze karibu rero kandi ngahi wacu asante Ego, Richman ninde? Amazina yiwe yose ni gute? Bon, je nitwa amazina y'ukuri nitwa Ntwari Toussaint ariko gatazirano ni Toussaint Richman hama ikintu nkora nyamukuru. Je ndo mu informaticien. Hama nkaba no mu acteur nikinira amafilme n'ibindi byose mbona biri nk'amahera ndabikora. Okay, informaticien muri domaine exactement. Domaine cyane ibintu bya je ndo mu webmaster. Na créer ama logiciel en fait ni ibintu byinshi mugabo ivyo webmaster ni programmeur niko oya ku mugomo mu bintu bya site cyane akora ama site web okay mugana programmation ndakora na programmeur navyo ndabikora okay Richman yavukiye hehe ubuzima bwiwe bwo mu bwana nubo nafukiye nganye ni Bujumbura ubuzima bwanje bwo mu bwana nibaza ko je nari umwana kubagana no munsi tebari banzi kweri je ko hari Bujumbura majahe nakuriye cyane kinanira 2 no kuvuga ko abanyakinanira bose nk'ubonye baje bakomeye benshi abo babo twakuranye benshi baramenya baje bakomeye wakubagana mu biki bihanye by'abana kugwana gutera amabuye mugana amana utuntu nyene nk'umuhinga nyene narakora n'utuntu nkatsa amatara afise amapire n'utuntu nyene afise ibintu nyene nk'ivyo nyene byo kwikinira by'abana okay wari ufise ibintu wakunda gucrea no kugira hanyuma gukura umaze gukura wahavuye wigiki muri secondaire muri je narakuze niga informatique maintenance mugabo nayize sanzwe kuva mu 11 narakora biraka bya informatique nyene ko nyene akora n'ibyo amatelefone kuri bata ngapambana nyene ko nyene donc wabyisangamo canke n'umuntu yakujanyemo akazara kwereka porepore canke warakurikira umuntu nari mfise icyambere nari mfise iyo ngabire y'ivyo bintu hanyuma nafise umugenzi akorayo nkazinamubwiye ati wanaraho zurampa udufone turanye tubigira yego none ko abantu bakora amatelefone mengana ba electronicien babita bajya usanga bagira ibintu vya electronique nande wewe wabikura ata formation na gato wari waragize ufite urabyigisha muri quartier mugenzi arabikwigisha mugabo nikwera ko nonga nakora ibyo amatelefone ndiko ndiga informatique nariga naragura amakuru online nkiga tuntu tume n'utundi okay comme ça rero ivyo maze kubivamo ndatangura ibiraka vyanje vya informatique yego donc wavuye wiga université mugabo ego mugisati kihe informatique nyene okay hama uramaze ubunye tumaze imisi tukubona muri film escroc escroc kugira wiyumvire kwandika filme ya escroc byakugenda ni wowe yanditse canke uri umukinyi uri réalisateur uri ufise rôle yihapa kuba umukinyi hajya filme ni wanje mugabo hariho umugenzi twakoranye yitwa Mzamfar yagiye aratera mu tundi tuntu
mugabo ni jewe ivyumviro n'ivyo wanje. Okay. Niyo filme ya mbere wari wanditse none? Niyo ya mbere. Izindi barampamagara nyene akarore kamwe tubiri vyandi nta n'umenya ko nakinye. Mugabo iyi ni wanje narayikinyemo yose nyene niyo ya mbere. Okay. Kuba umu webmaster no kuja kwiyumvira gukina amafilme byakujemo gute wagiye kubihuza gute? Urabona jewe ibintu vya YouTube bibaza ko ndi mu bantu ba mbere batanguye kwigisha abantu ngaha mu Burundi ngene babivyaza umusaruro. Okay. Amacano yose akomeye abantu bari hit kuri bakora kuri YouTube. 95% kwijana ni jewe nazimonetije. Abandi ni jewe naziba créer. Rero kuvuga namanye nivyo namyemo kuko ngaha mu Burundi ukora ibiraka nk'ivyo wanje informatique sikeshi uzoronka umuntu ukorera site sikeshi uzoronka umuntu ukorera application mugo ivyo bintu vya social media ngo YouTube Facebook nivyo tuguma nivyo madire cyane abantu bose bariko baragira yego rero ko namana nabo bantu bakina ivyo bama mu YouTube nanje urumva naciye ndabikunda ndavyisanga mu kidatangura. Donc wa créer ama YouTube abantu wewe watangiye kuvyumvira basi kubikora gute wari wabirabiye kuri bande kugira ngo ushobore kubibwira abantu ko bo bivyaza umusaruro? Narigeze kuja muri Nigeria gatoyi sinahatevye ndabona ngene bimeze hama inje ngaha tatanga twakorana na Amisi ihuriro TV hakina bagasore biraduga gose gutyo nico gihe none natanga kubona ivyo YouTube. Okay. Hama ucuvugutireka nanje ndabikoreremo ngerageze kugira ibintu byo kubimonetize. Okay, none ku vy'amafilme naho umaze kwiyumvira ko kwandika filme biroroshe gukina amafilme ngaha mu Burundi ese urabona ko biri ku ntambwe ushobora kubona umuntu byoshobora kumutunga? Canke we no kwera usanzwe ufise ibindi bintu ukoreramo? Ibintu byose nta kintu coroshe kibaho kandi nkuko atakintu kitogushikana kore kibaho. Ashobora ikintu kakuteza imbere mugakora n'undi muntu cyakintu nyene bikanga no muri filme nuko nyene. Donc ubona yuko urumva umuntu wese yogerageza kweri upambana akaraba akipostingira kuri channel yiwe akaraba ko akuramo akantu kugira ngo wandike filme basi uri kuragerageza kuraba nkawe nk'umuntu abikoreramo urabona uti abarundi jeno bahibi bo bikunda ubigenza gute kugira ngo wiyumvire uti jewe ni nakini binye baraza kubiraba canke bazobikunda canke ntibazobikunda? Ufite ikintu ca mbere uraba kwivuza abarundi uraba ahantu baye mbega tubaye mu biki mbega jiwe ndinde ca mbere urabona turi ngaha ari abahungu ngaha anye bagira ibintu by'ubu scroll bagira umva ubugira kuri ibintu nyine ubona biriko biraba bisanzweho. Okay. Ya hama akaba ari byo ucukorera. Okay. Kugira ngo filme iba ari nziza harabwa iki kugira uvuge ngo ijya filme ni nziza? Bo icambere umuntu arabi ikintu umuntu araba icambere umuntu araba ni story hari inkuru ushobora gukina abantu nimba ari nk'ivyo amaseri byovyo ubahaye ya mbere kana story wapi kabisa nakigenda tanze tureka amajwi tureka amasanamu tureka ibibanza tureka ibiki mugabo story kwanza bakabona ukuntu yanditse umuntu arave iya story agatahura kumva ati aba akagumana ndashaka kubona ibikurikira kweka ni story nziza. Okay. Nani ndiko ndakubaza none iyo basi uhejeje kwandika hari ubundi muntu banza kubaza uti mbega ibi bintu ubona no bikina gutya hari uwo uhanuza canke uvuga uti oya reka jewe numva umenga biri ni binyene no gumana? Ekwe hariho n'abantu bana nk'ubu hatwe twakinanye n'abakinyi bakomeye abafanira vine yego uramuhase nakayumva nashapfa gukina ivyo ari byo byose by'ibirofa musubiza inyuma uramuha ko akaraba bonye ari sawa ni sawa arakakosora byo nibisanzwe arakosora. Okay. Nk'ubu none mu target ni yihe muca muzidandaza hehe film apa kuzishira kuri YouTube bijyanye kumenga ni abandi bantu bumva baba bakina amafilme bazisohora ubunye tugerageje twaraba mu yandi mapeyi uri kuragerageza kuraba menga amafilme ntibakiyashira cyane kuri YouTube barayadandaza ahantu mwebwe ngaha nk'abakinyi ba filme mu Burundi muko mukora iki kugira ngo muze muraronka abantu babagurira amafilme muzidandaza ahandi? Bo icambere ubajije indi isoko rero twebwe kugeza ubu ni YouTube gusa mugabo ugize imana kuri televiziyo zigacako baraguha amahera amico tuko turakora nitwicaye tuko twaragiye no mu nama yabereye Kigali ibyo nyene byo kudandaza content tuko turagerageza kurako ko tworonka kandi mu bisanzwe byose twebwe n'abanyamitani babigira nabazanye isoko bakadushora twe dufite ibidandazwa. Okay.
urumva mwebwe kuri mwebwe ni mpaka bive kuri abo banyamitahe gusa yego bisatuma dushaka kuri YouTube nyene iyo nama none basi yavuye mwiki mwari mwagiye yaratwunguye ubwenge dushaka kubidandaza yari formation hama bafise nk'uko ukoze nk'iyo mu Congereza ho basibona yitwara muri Tanzania canke mugabo n'ibintu bizimvye usanga ni ibintu nivyoroshe muga bizoza okay tugerageje kuvuga kuri escro kuri film wakinye wanditse kubera iki wahisemo gukoresha amazina yanyu y'ukuri je kumukurije ko kuri wewe wakoresheje izina ryawe Fanny yakoresheje izina risanzwe rizi kweki mudakunda guhindura amazina rero urabona nkuba ari ibintu bishasha kirazira kuzana izina ejo utazogarukana cyangwa rero nyine basi uvuga ati jewe ndi naka sawa ni to rich man na channel yanje to rich man kubyo ejo n'umuntu aja kubirondera arondera azi ivyo kararondera n'abafani n'amazina yabo comme ça rich man yapfuye yavuye ko arahunda amahera kubukunda amahera no kuvuga nta muntu n'umwe adakunda amahera yego arwana avuga ngo turakunda amahera genda nayavuga gende ko turaganira twavugana ibintu nga ntarakubwira amafaranga urumva genda akunda kanoti kandi kuwego hejuru nta muntu wokorera ikintu rero ataguhembye bavana ubugenzi dufitani nko mu inconnu cyangwa umuntu bakamurangira nko mukajewe nkaza ntakuzi bakambwira ati urya muntu yashobora kugufasha kandi ugere nkaza nkagusaba iyo service niho ushobora kubinkorera kandi bandi mu vyongoka igamba ndi mu kazi none mvuze shegenda gute ariko ibintu byose urumva barakunda kuvuga yuko umuntu abeshwaho n'uwundi adashobora kuba muri uwo mwanya atamahera afise hanyuma petite ikindi gihe nkazoyaronka ntushobora gufasha umuntu ndashobora gufasha ushobora gushobora make ko nyine kubura umuntu n'uzo muzohurira kandi ukazoyanzanira aho ndagufashije mugabo kwabure ntibikunda oya none wowe deja uri gukora ivyunguka uje ushaka gukoresha service ya gusa okay urumva wowe uvuga uti niba ari kakora ikintu cindiza amafaranga ntegezwa kunanje kuronka ni magiriranire okay rich man none ryaje ryari ni ryo wiswe n'undi muntu canke ni wewe wagitoreye bace nije navyitoreye kwera ko namye nizeye ko nzoshika kure tu kandi ndacavyizengera nzoshika kure n'ubukebuke okay kuva utaratangura gukora ibi ukora ni ugerageje ukaraba aho wavuye naho ugeze ubu unye ni iyihe changement ubona kare wari umuntu ameze gute niki kintu maze kunguka kuva ico gihe utaratangura gukora ibi icyambere ico nungutse kumenyana n'abantu bingira akamaro ama connexion abantu nk'ibyo ama connaissance n'ibindi kubera abantu baguha utwo tudiri abantu n'ubu numva nubazana n'ibintu ico nico shimanya ibindi byo nibisanzwe ico shima kare none wari ufise byose warabyamanye byose byapfuye mu bantu nakubwiye n'abantu n'ubukebuke okay twako turavuga rero kuri escro urayikina ni filme imeze neza narayirabye kandi n'ubuguma udushiramwo urumva urashira kwa episode naho twicisha inyota yo kuguma twiyumvira ibikurikira ko sineba cyane antoka nsiba uno munsi hama nshita kuno munsi nzosibeje yejo nkashishirako okay nari ndiko ndavuga donc wakinye uri umuntu adandaza amakara udandaje unibaza ko utarayiraba sinzi ko aza kubitahura neza canke mubanze mugende muyirabe mugabo iyo film uri kurakina wakinishije amazina yawe d'abord nabivuze hanyuma ukina udandaza amakara mugabo ukadandaza amakara umenga uri umusirimu cane ubundi dusanzwe tuzi yuko abadandaje b'amakara n'abantu ntabatwara imodoka badandaza amakara petese barayabaranguza ababosi babo abagizene umuntu yambara neza ashobora kuvuga indimi zitandukanye birabaho muri histoire canke kwereki wahisemo kubikina gutyo kunasemo kubikina nibaza ko ndiko ndadandaza amakara ntatwaye imodoka ahubwo navuze ko ngiye gutira imodoka kugira ngo nje kwemeza umukobwa nariko ndarondera nabibonye umva waba ushaka kumweskoka mugabo urumva ni uyitwarira nta wundi muntu ukamenya ingene wambara ukamenya ingene ugira ni mugabo mu gihe tuzi yuko abadandaje b'amakara bari abantu nyene antwangira ngo ni bakeya baba barize n'amashuri urumva icyambere ngiye kurondera umukobwa ndandaza amakara nkaja gutira imodoka sinoca ngira nambaye impuzu mu makara ntira n'agahuzu kugira comme ça yabone ko meze neza ufite ariko nabigize naratiye impuzu ntira n'imodoka ntira n'inzu
bijya bisa ndabibona ahubwo gusa mvuga nti ico gisirimu uko kuntu uko kuba umunyamuji bigeze ngaho uri umudandaje w'amakara birabaho ko umuntu adandaza amakara b'umunyamuji gutyo rero baruzuye hano apana adandaza amakara hano adafite ico akora yego udafite ico akora ari munsi y'ujya adandaza amakara bahora gutira ibintu agenda gufrapa abakobwa akagenda kugira ibiki n'ibiki bibaruzuye l'histoire wabonye ku muntu canke warayimagine kuri wewe ni histoire nakubwiye ngaha anya harabaye escrow benshi ngaho mu muji nivyo tubona tubona gusa nyine ucura akantu kamwe kamwe genda urashiramwo genda urawurenseramo tu kugira nk'ije amakara uvuga ati akazi basona gatoyi k'ibintu nk'ivyo n'ibintu ushiramo tu kugira umuntu abone ko wari umuntu wo hasi wigira umuntu wo hejuru ugira ushikire umuntu le but ni ni impanuro tuje ni impanuro kureka nimba upigitse wanavyemere kuremvye nacyo bya kwigira manager kana tano tufise cyane ndiga simaka ngo abantu nuko nyine mugana abantu nabo baragoye nta muntu azopfa kwemeye ukenye nk'abakobwa arakwemera nkawe ngano zampigitse ukanyemera ubizi gute ko umuntu none nta bantu nta bakobwa urabona bagenda ku bantu bakenye bakagira no niyo kursa ivyo bintu tureka ko tugiye ibintu logique none ubundi bwobwo niyakwemera bizoca biherera none biherera hehe komo biko ubundi bwobwo uko ndabizi mbega urazi yuko uyubesha umuntu uko uri umubosi ugasanga wamubesha n'ubugeni bwawe barabufuta nabo bavuga ngo ubugeni mariage ngo mategeko acavyuga mu mategeko sindabizi mugabo niko ndavuga nko mu isengero aho namaze kubibaza ndazi neza yuko ico kintu kibaho barabufuta mu gihe wakoresheje ububeshi mu kugira uzana umuntu naho mwagize mariage imagine rero urabesha umuntu arashitsa asanze uri zero bica bigenda gute nico nyene mva rizanduruza amazabaye hano wonzi yabigize yatiye n'intebe byose n'ibitanda baza kubimwaka umugore amubaza yuko umaza gutora ibintu ngo reka sharing gagatwaye nimbwa baraheba ngo ntaco ngo tuzoronka ibintu mu nyuma basanga umutipe ntakina afise birabaho ni ibintu bibaho mugabo urumva je nibaza yuko nawe urinze ubikina no ko wabonye yuko bigayitse basi bofuma bakwanka mugabo uri mukuri okay je sinzi yuko hari numva twoganira byinshi mugabo ngira ngo reka tube turageza ngaha tuzovuga ibindi nihagera ikindi mugabo nikihe kintu basi wobwira abantu bahora bakoresha burya d'abord kubyo usanzwe ukora hari nk'abantu bakunda kwiyumvira bati mbega YouTube bizunguka gute bigenda gute barakunda kubimbaza cyane uramusingiza Imana ndi kumwe n'umuntu akunda kugira mu majambo make wobabwira gute kugira ngo bavyumve bikoreramwe mu buryo bw'ubuhinga nk'umuntu abikoreramo kugira ngo bavyumve ko barakunda kumbaza none YouTube bunguka gute bigenda gute bishoboka gute urumva ugasanga uno musondi kumwe n'umuntu ashobora kubishura ico kibazo bon YouTube cyambere kugira iguhembe ntishoka iguhemba aho nyene babisaba ubanza ukore uronka abantu bagukurikirana igihumbi ucuronka n'amasaha ibihumbi 4 ico amasaha ava ku maviews amaviews abantu babiravye bijya bintu vyawe abantu babiravye nk'udufate nk'ivideo y'inota 4 ariyo nyene ufise kugira izo kwiza ry'amasaha ibihumbi 4 nuko iba n'imiburi ifise nk'amaviews ibihumbi nka 60 kugira ngo bashobore kuza baraguhemba kugira ngo oya ishikire ca gitigira gisabo gira winjire muri system yo guhemba mu gihe ushigana abo babona igihumbi nizo 4000 ucuza tukagusabira ukinjira muri program gatangura guhembwa bityo bita kumonetiza bisigaye ama process ibintu byose twege turavyimenyera tukabigukorera wo mukiriya ugasigara wo winjiza dollar tugushira ko konte yawe y'amadevize bakashaba none ayo madollar baca batanga amadollar angahe nk'ubu rero views zongahare ntizinahemba ni ngaho nyene rero nshaka ndakubaza ko hari igihe bavuga ngo views zo mu Burundi ntizihemba cyo kimwe na views z'ahandi ntizihemba gute bwa mbere barabikuye mu bafete ibyo YouTube iriha mu gihugu ico gihugu nabo kibaha publicité nimba nk'amashiramo yo ngaha atanga publicité muri YouTube barafise igisata cyawo citwa Google AdWords Google Ads nibo bo cyo jejwe no kwakira publicité abantu bazanye hakaba n'ikindi gisata citwa Google AdSense cyo cyo guhemba abantu rero mu gihe ubona ico gihugu atabantu batanga publicité muri Google nabo ntibaheza ngo bareke AdSense ngo baha amahera turamonetiza nta nubwo tumonetiza ku Burundi
tuca tumonetiza mu kindi gihugu mugabo turabikora amafaranga ashika ngaha basi nubwo amafaranga aza ababiravye bari ngaha nta mahera bakwinjiriza co kimwe n'abari mu Rwanda naho nyine nta mahera yinjiza ni kihe gihugu nko muri Afrika cinjiza amahera ibindi bihugu by'abarabu Afrika y'Epfo na Kenya barinjiza kuko hoho barafise YouTube ifise amasoko okay hanyuma bigaca bibandanya bijya bavuga ngo vyo gutera ama copyright abantu twarumvise nkarafa pasi ko baravuga ngo barateye copyright aba journalist bo ngaha mu Burundi sinzi ko heruka kuvyumva bijya navyo biba byagenze gute bijya n'umuntu aba yatoye igikorwa cawe chano iri monetize video yose ushirako ibi protege na droit d'auteur bifise amategeko agenga ayikingira ntushobora kuza gutora igikorwa c'umuntu ngo uzokubitaka iwawe afise chano iri monetize arashobora kugutera iyo copyright nyene kuko akabwo burenganzira kuko watwaye video utamubwiye rero muco gihe ni copyright ikomeye cyane iyo zibaye zitatu ho baguteye na channel si cifutika okay urumva no kuvuga yuko umuntu yovyirinda gute basi wowe urumva umuntu ashaka kwigirira neza yoreka gutwara igikorwa c'ubundi muntu ashaka kwikingira none nk'ubunye je ndaguteye copyright uwo wundi muntu nawe akaba yaje gutora igikorwa canje akagishira kuri YouTube yiwe ninda bayagize amakosa oya kuvyiba naza gutora ikintu by'abandi atabisabye okay ariko kijya gihe babivuga no kuvuga yuko vyari ibikorwa byafashwe n'abari bari ngaha mu Burundi muri rya concert hanyuma babishira ku masheni yabo mugabo mu nyuma babatera copyright bango kuko bari bababujije kubishirako ariko urumva nibo bari bavyishiriye mu bisanzwe copyright rero ifatira habiri mu majwi no mu video hajya bajya niba bateye copyright ngo zijya ngo zo kuri airport iki hajya bagiye gufilma concert bacashira mu zijya ndirimbo ziri protege na ziri kujya channel ujya mu ne ba Dorcas hajya rero bo barondera amajwi izo mu video nta nakimwe copyright yagiye mu majwi direct abakubonye canke video yawe hanyuma uri kurabiririmba live na abajya baririmba live ariko hari abo bavuga ugasanga yaririmbye live mugabo bakavuga ngo hagiyemo ama copyright biba byagenze gute abari umuziki wavugiye ni audio donc naho hajamwe ka audio gatoya karashobora gutuma video yose numva nka audio mu giteramo itegeza kurenza ziya 20 secondes ico gihe copyright yamaze kwidetect okay kugira ngo haje ko views hari ibindi bintu bakunda abantu kudidanirwako ugasanga nk'ubu views ni nke gusumba like bagaca bavuga yuko mbega baca bavuga ngo boostinze nabi ngo boostinze cyangwa bagize ntibirashoboka navyo bon ufite boost ziri kubiri hana bo dufasha ama boost abantu ushaka ku boostinga channel yawe zana tukuboostinge turabikora boost ziri kubiri haro boost y'ukuri urihira amahera ukariha muri Google icyo bakora babona uko umuntu wese yuguriye telefone akaja muri YouTube ashika kuri video yawe nibijya bajya gusponsoriza niho bimeze ku Instagram na Facebook okay mugabo rero akaba n'ibindi by'amarobo duzo ni vya pirate ni ibintu byo masite y'abara ugasanga nka boost y'ukuri wakorera nk'idolari jana yewe ni dolari 5 zonyene bakasha ko ibivyuzi byinshi mugabo ni miyaga ni squatter ntabwo ari ivy'ukuri kandi biricana cano bijyanye rero ugaca usanga umuntu afise views 10,000 like 50,000 ibyo ntibiraba abantu bakunze ikintu batabonye ariko hari abahora bavuga ko bishoboka sinzi kene bari babisukuye niba yashitse ashira ko like agaca avuga kataravye kugira mbega itangure ije ko views haba haheze umwanya ngana gute urumva ajya amasegonde ashika kuri 4 nubwo none abo bantu bose difference ya 40,000 personnes bo bagiye bagira like bataravye nibishoboka bijya ari ibintu bagira mugabo rero nibindi hari n'ibindi bintu barabiza ubuzobera muri YouTube studio ugasanga views ni nyinshi mugiye kuri YouTube ni nkeye navyo bijya nibisanzwe iyo bimeze neza uko umwanya uhera uragenda urabona ubusumbasumbana views ziraduga like zikaguma ari sawa ku buryo ubona video ifise 100,000 by'ama views ifise like 30,000 ifise like 10,000 okay aho urumva nimo twavugiye cyane muri YouTube hari abandi bantu dushobora kubona ba influencers ugasanga bavuga ngo barakamisha ama TikTok barakamisha ama Instagram yabo iki navyo biba byagenze gute bishoboka gute aha mu Burundi rero shaka kugira abantu bangana gute kuri TikTok ntibihemba gusa ico bigwana visibility urashobora kuja oya ntibihemba ngahemba YouTube yonyene ariko mu yandi mapeyi birahemba yo ahandi hose za Instagram zirakora no muri Kenya iruka kubazanira Facebook izobahemba
Okay, none basi natwe kugira ngo bishoboke ho kugwiki kwera hari abantu usanga bafise ama visibility bafise audience nini boshobora kubivyaza umusaruro nko ari kuravuga ho kugwiki kugira ngo natwe dushobore kuronka iyo opportunity yo guhembesha kandi ukaronka amahera akwiye. Ivyo rero ni leta ivyo bigira muri leta no babigiye babisaba amashira hamwe na Kenya ni president wabo yabisavye niwe yavyisabiye yabasavye baragira anatonda rero abantu babe barinezera bajya bose duhora tubona bafise amantu zenye manini mugabo nk'ubu yikoze ukacironga ikirundi umuntu akayishirako ari mu yindi pay irashobora kwinjiza amafaranga yego yafise ayijiri monetize mu kindi gihugu ni sawa. Okay, jewe ndakushimiye cyane mwavyumvise tusantwa ko turaganira arafise ubuhinga bwinshi muri ivyo bintu nimwakenera kuguruza mbona abantu basigaye buguruza ama channel YouTube benshi nibaza ko bokwegera mugashobora kuvugana kabisa bazobagize neza wo kuri wewe bazobagize neza kandi nabo nyene ntibazokwita nabo nyene n'inyungu yabo okay twitege ryari rero mbega ntuzenye esco ifise ama episode angahe ni saison imwe canke zizoba ari zibiri canke zitatu pour le moment ni saison imwe ifise ama episode 8 ya kane ejo izosohoka okay babwire rero abazo barayiraba abazoyiraba ibiganiro vyawe ingene bazozo baragutora ibiganiro amaseri yacu ni kuri channel yanje Tuse Richman bakeneye kutwandikira ni kuri page ya Facebook Tuse Richman official nivyo tubashimiye cyane namwe ugenda bashimiye cyane kandi akoze cyane nawe kuza kutabashimiye nawe mwese mwatwumvirije nibaza yuko umwe wese yagiye araronka umuco nihagira ico mutatahuwe bazobisiga ko muri commentaire canke bazomwandikira kugira ngo bashobore kumubaza Tuse wakoze umugoroba mwiza twese yego sawa rero mwese umukabimana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu bye.